Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuri ryahangana rimaze imisi rivugwa kandi ryigaragaza riri hagati y'umukuru w'igihugu n'icubero Varisito Ndayishimiye ndetse n'ibihangange vyinshi bigiye bitandukanye harimo n'abarwizatunga, ariko cyane uri hejuru y'ivyo bihangange vyose akaba yaramaze gushirwa hasi akabari Ingingo Bunyoni. Gupfunga Ingingo Bunyoni ntibihagije, guhindura amafaranga yanyegeje muhiriwe ivyo navyo ntibihagije. Ubu hagiyeho iyindi ngingo yasohowe, ni itegeko ryatanzwe kandi itegeko rigomba guhita ryubahirizwa n'abantu bose, rirabana n'inyubakwa zose Ingingo Bunyoni yari afise. Ese iryo tegeko ni irihe? Ahantu hose Ingingo Bunyoni yashoye umutahe hariko hararonderwa amahinguriro hafisemwe imitahe nka Brarudi, Fomiyo, ivyayo n'ibindi bindi, kuko kuri ubu n'umurwizatunga wayo Ziranotse nawe ari muyabira bivugwa yuko ashobora gusanga Ingingo Bunyoni mu munyororo mw'ibohero rikuru rya Ngozi canke se akinjizwa ibohero rya Gitega. Ingingo Bunyoni agifatwa, ibihangange vyinshi vyabona ko ivyo bidahagije, bakomeje kwidegemvya gushikaho umukuru w'igihugu atangura gufata izindi ngingo zitandukanye harimo nko gusaka aho ivyo bihangange biba ndetse n'amazu bifise ndetse n'amatungo bifise agatangura guharurwa. Muribuka ko hasatswe Denise Bucumi, Reveriyano Ndikuriyo, hasakwa umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gerase Ndabirabe, uwahoze ari umuhuza w'abarundi n'abandi bagiye batandukanye, ivyabo bitashizwe ahabona. Ingingo rero mu kumuca imbaraga vyose, abari ku ruhande rwiwe batanguye kuja kwidekarara mu biro vy'umukuru w'igihugu, batanguye kwishikanayo ngo bajane handi makuru atarigezwe atangazwa. Inyuma rero y'ino ngingo itanguye gufatwa ku matungo ya Ingingo Bunyoni ndetse naho yashoye imitahe, abandi bategetsi bari bamwegereye cyane nabo batanguye kugira ubwoba. Muribuka kandi nihangana rimaze imisi rivugwa hagati ya Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'umukuru w'igihugu n'icubero Varisito Ndayishimiye. Irihangana ryabo naryo rikaba ry'inyegejemwo vyinshi cyane tuza kubabwira. Vyonda rero subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Nkuko nari mpejeje kubabwira ntangura ano makuru, Ingingo Bunyoni amatungo yiwe nayo hatanguye gufatirwa izindi ngingo. Birazwi ko Ingingo Bunyoni afise amazu menshi akoteshwa na leta ndetse n'ayandi akorerwamwo urudandazwa rugiye rutandukanye. Ingingo Bunyoni rero ingingo zoba zasohotse nuko abakotesheje muri ayo mazu yiwe yose bagomba kuyavamwo, mbere bamwe batanguye no kuyasohorwamwo. Ibi vyose ni kwa kurondera ivyagirije vya Ingingo Bunyoni ku matungo y'umurengera ndetse naho yoba yaravanye ayo mafaranga. Mu bakurikiranira hafi vy'ubutunzi bwari bufiswe na Ingingo Bunyoni, bamwe ntibanatinya kuvuga ko yari muri bamwe mu barwizatunga batanu bari bafise amahera menshi mu gihugu cose c'u Burundi, kuko Ingingo Bunyoni yari afise urudandazwa rw'igitoro, afise urudandazwa rw'ubutare ndetse kandi hakaba n'ibindi vyinshi yakora, afise imodokari zunguruza abantu, imitahe mu mahinguriro utoharura yose aba mu gihugu c'u Burundi n'ibindi vyinshi bitandukanye. Abakotesheje rero amazu ya Ingingo Bunyoni abayabamwo ayobayo mu gisagara ca Bujumbura, ayari ahandi bose bategetswe kuyavamwo. Hari n'inzu yiwe yakoreramwo igipolisi c'u Burundi yakoreshwa, harimwo ama ofisi atandukanye y'ibihangange, iyo nayo ikaba bagiye kuyivanwamwo bagashirwa mu yindi. Ingingo Bunyoni rero iri hingurana ryiwe na Perezida Varisito Ndayishimiye riraza kumushira hasi cane kurusha uko benshi babikeka.
ibihangange byinshi bitandukanye mu kuraba izi ngingo ziriko zifatirwa uyu yahoze ari igihangange ariko kuri ubu akaba ari umunyororo nk'abandi bose ndetse akaba anapfungiwe mu kibanza cyari kigenewe gupfungirwamo abantu 93 mw'ibohero rikuru rya Ngozi ariko akaba kirimwo wenyene. Baravye rero biriko biramubako ndetse no kutamenya amakuru biriko biramushikira muri ico kibanza apfungiwemwo yoba ku bibazo agenda abazwa n'abakozi biperereza ivy'umutekano wiwe, ivy'amagara yiwe. Benshi batanguye kugira ubwoba, bamwe mbere batanguye kurondera ingene bohungisha imiryango yabo. Ariko tubibutse ko hari impapuro intonde ndende zagiye ziratangwa ku biro vyinshi bigiye bitandukanye, aho atamutegetsi canke se uwegereye umutegetsi yojabuka imbibe bizwi ko yegereye uyo umutegetsi. Harakozwe kandi urundi rutonde ruriko abategetsi nabo n'ababegereye kugira ngo abo babegereye vya cane nabo nibaramuka bashatse gusohoka igihugu bafatwe babazwe impamvu bagiye gusohoka ico igihugu. Arengiyome Bunyoni rero ibintu vya biriko biramukomerana cane, bamwe bakavuga ko yishize hejuru akarenza. Bamwe mu babanye nawe ku rugamba bavuze ko Arengiyome Bunyoni ari umuntu atanyurwa n'ivyo afise, ngarakunda cane itunga ry'umurengera kandi ngo n'ikibanza agezemwo abashaka kuduga. Rero ngo yabaye umushikiranganje wa mbere yumva ko ivyo bidahagije agomba no kuba umukuru w'igihugu. Haribwo yashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuri ubu akunzwe cane n'abene gihugu babona ko ivyo ariko arakora bifashijwemwo n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuce ndetse n'abashikiranganje biwe, koko leta iri ku kivi. Ivyo umukuru w'igihugu yatanguye gukora yabitanguye benshi batamwumva, benshi batabona ivyo arimwo, ariko kuri ubu baragenda babisobanukirwa umunsi ku munsi. Umukuru w'igihugu yaravuze ku vyo guhana ibihangange, benshi bati ivyo ntibizoshoboka. Babonye Arengiyome Bunyoni yinjijwe ibohero baravuga ati vya bintu biriseriye, ntibikiri mu majambo gusa ahubwo vyageze no mu bikorwa. Mu minsi iza ntimuzogwe mu kantu mwumvise n'ibindi bihangange vyinshi bitanguye kwinjizwa ibohero, mbere ko ca kibanza cariko gitegurwa mw'ibohero rikuru rya Gitega kuri ubu kimeze neza. Ni ikibanza cariko cubakwa nabo mu bushikiranganje bujejwe inyubakwa mu kigo cy'igihugu kijejwe inyubakwa Obuha, bahagarikiwe n'abakozi biperereza ndetse nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bikaba vyaravugwa ko kandi ari ikibanza kizoshirwamwo ibihangange vyinshi vyari vyegereye Arengiyome Bunyoni ndetse binasangiye amabanga menshi nawe. Turacarindiriye rero kuraba ibizoba kuri Arengiyome Bunyoni. Ivyo kumukurako ubudahangarwa navyo bikaba biri mu nzira, umwanya n'umwanya makuru yavyo nadushika ko tuzohita tuyabaronsa. Mu yandi makuru reka tubabwire ko ibintu vyoba bitoroshe mu ntara ya Bubanza. Ubukene bwa essence bwatumye ibiciro vyo kwiyunguruza biduga. Haraheze indwi irenga atama n'imwe rya essence ritemba mu masitasiyo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Kubwo abanyagihugu ingaruka ni nyinshi, ibiciro vyo kwiyunguruza vyaraduze co kimwe n'ibiciro vy'ibindi bidandazwa vya nkenerwa. Ibubanza kugira ngo uronke essence uja ku isoko yo mu Kinywabi, litiro ya essence yari ku mafaranga 3260 ku giciro ca leta, ubu igurwa 10,000. Ibido y'amaritiro 20 igurwa hagati y'150 n'ibihumbi 200. Nta guharira kuri ivyo biciro niko abunguruza abantu n'ibintu bavuga. Kubwo amasoko yaho Ibubanza, ico gitoro kiva muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ni essence iva muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Twemera amagorwa menshi mu kuyizana ngaha. Sikera ejo mugenzi wanje yari shihadabu y'amafaranga 150 yahagaritswe n'abapolisi mu Gatumba ku rubibe rwa Kongo. Murumva ko ari uruhombo runini. Ngimana ishimwe ko umuduga wiwe utafashwe mpiri, niko vyemezwa n'umudereva yarakuye ibitoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.
Kubera ubukene bwa esanse kwiyunguruza biragorana, bamwe mu bunguruza abantu bahitamwo kugumiza imodokari canke ipikipiki zabo mu muhana. Maze iminsi indwi ntakora kubera ubukene bw'ibitoro, sinkishobora kugaburira abana banje, akaba ariko umwe mu banyonga ibisi yidoga. Kubwiwe abantu bakoresha ibitoro bakura mu kinywabi kigurwa amafaranga menshi bategerezwa guca baduza ibiciro vyo kwiyunguruza. Rero ngo ni ukwemera amagorwa menshi bamwe mu banyonga amapikipiki batwara abantu batatu kugira ngo baronke amafaranga n'amakeya. Ivyo ntivyemewe mu bisanzwe, ihadabu ritegekanijwe kuba birengako. Mu kwiyunguruza mu mamodokari Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, Bubanza harihwa hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 8. No kuri ico giciro imodokari zirakenye. Igiciro ca leta kuri urwo rugendo ni 4,500. Mu ntwaro muri iyo ntara bavuga ko bazi ubwo bukene bwa esanse. Nubwo biruko baragabisha abadereva baduza ibiciro vy'itike ryo kwiyunguruza. Buramatari w'intara yaragize urugendo rwo ku gituro kiri ku mugwa mukuru w'intara, yaragabishije uwo wese atubahiriza ibiciro vya leta. Ariko inyishu iguma ari imwe, kubunguruza abantu n'ibintu nta bitoro, bivugwa n'abadereva bahari. Amabisi akoresha amazutu niyo akenshi yunguruza abantu, nico conyene bikorako. Ico co kwiyunguruza batubwira ko kirumvikana ngo nubwo kiri hejuru gato y'ibiciro bimenyerewe, aho kurihisha 4,000 barihisha 5,000. Nuko umwe mu bafata urugendo ashinga intahe. Ibi rero bivugwa kw'ibura ry'igitoro ryibonekeje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru kandi bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV, Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.